Ese wari uzi ko Instagram yawe ushaka kuyihuza na Facebook account yawe? Reka ndabibereke. Aha mfise Facebook account nitwa Eric Saka Promptman, nkacangira Instagram account ndabonye ndabereka ingene nitwa Eric Saka Promptman. Okay, reka mpindure ino profile ya Instagram yanje murabe direct, no kuri Facebook murabe kwitaza guca ihinduka. Reka turabe ifoto yari yose noshirayo yiwanje. Okay, reka dufate nsheko ino foto iyi kuri Instagram yanje murabibona ukuntu imeze. Hama cengira save hama ndaza kurinda ko yi-uploadinga nyene hano muri foto. Aha irabona kuri kira upload. Reka turinde iheze ku-uploadinga. Ihejeje cenda bisavinga. Okay, also share this picture as a post. Nshaka ndagira ko ndayisharinga aha ikagenda ibaye nka post mpibiriye, nkacangira okay. Yes, hanyuma nshaka nkagira ko ndayishira kuri story cyangwa nkagira not now cyo kandi ikeneye gupostinga, reka ngire ko ndanayipostinga. Yes, cangira your story nkafyonda ko nkuko. Okay, twahejeje. Murabona Instagram yacu twamaze kuyihindura, profile yamaze kujako. So ndanabahamagara gukora follow kuri no Instagram yanje. Murabona nitwa Eric Saka Promptman. Urashaka kundondera ukankubita suivre, nanjye ndaza kuza nkagira suivre back. Cyo tuja muri Facebook rero naho turabe. Facebook yacu muraza kuraba, tuza gusanga naho nyene profile yahindutse. Reka nagitwarize murabe. Kanagitwarize murabe. Guys, amurabizi kwibanza ko yagitwariza ubunyene ntivyo voilà. Yes guys, murabona ko atakina kimwe muri Facebook negeza mpindura, ariko nabona yuko ifoto ihise ijayo direct. Si profile picture. Gaturabe urabona ko ifoto imenye twaze kuri Instagram ihise zako ngaha baraca bakwereka yuko haciye no munota umwe tubihinduye. Nakana ko bwenge ndashaka gupostinga nkashira status kuri Instagram ikagenda direct kuri Facebook. Rero gerageza muhuze Instagram zanyu zihure na Facebook, amazina yitirano nusanga ari sawa, ugapostinga kuri Instagram gusa ukaduza Instagram yawe, hanyuma Facebook nayo nyine ukagirako. Ubundi butahanzo bekindi ushaka kuverifya Instagram yawe ukayiverifya, ikaza ko ka button ka blue. Ariko maze mukore partage zino video zacu zigere kure cyane, mukore suivre, hanyuma mukore subscribe abantu mutarakora subscribe. Thank you for watching this video. Ciao ciao.